Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira imbonesha kure ya Hejuru TV n'umwanya w'ayandi makuru agezweho muri uyu mugoroba twabateguriye aho agiye kwibanda muri politike, umutekano, agateka kazina muntu, ibigezweho vyashikirijwe n'umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Yagiranye ikiganiro n'abamenyesha makuru ku munsi w'ejo cabereye mu ntara ya Ngozi, akaba yaragize vyinshi agenda yishura ndetse bimwe tukaba twanabibagejeje ko, ariko muri uyu mwanya tugiye kwibanda ku vyo yishuye kuri ya mipanga yavuzwe ko yariko irahabwa imbonerakure. Reverien Ndikuriyo akaba yaravuze kandi ku bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 avuga ko atakigongo bakwiye kuronka. Reverien Ndikuriyo kandi akaba yaragize nico avuga ku ibura ry'igitoro, amazi n'umuyaga nkuba cane cane mu bisagara bigiye bitandukanye harimwo ica Bujumbura. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko mwumvirize inyishu yagiye aratanga mu majambo yakoresheje, akaba ari nayo tuza kwifashisha muri aya makuru yacu. Muri aya makuru kandi muraza kugezwaho ivyakabaruwa kandikiwe mukuru w'igisagara ca Bujumbura, abantu bariko baratabaza bavuga ko ari agahinda kadasanzwe ubonye amasanamu y'ibiriko birabera mu makaritsiye ya Kibenga, Buterere na Gatumba, imiduga, amazu, ibikoresho vyo mu nzu ubona vyatwawe. Ikibabaje muri vyose nuko abantu batariko barava muri ako kaga nguno musi canke ejo, umuntu aguma yikanga ibisumba ivyo yabonye. Muraza gukurikira rero iyo baruwa yandikiwe umukuru w'igisagara ca Bujumbura, ni mu gihe we yoba yaratanze indwi zibiri gusa kugira ngo abaturiye muri uto duce turimwo imyuzurire babe bahavuye. Mwumvishe kandi n'inkuru twabagejeje ko ivyatangajwe na Gervain Ndirakobuca avuga ko bategerezwa kwimuka atakirinze gusabwa. Vyose tugiye kubigarukako. Vyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wavyondako. Iyi ni Hejuru TV, turabahaye kaze. Reverien Ndikuriyo yishuye ku bibazo vy'abamenyesha makuru mu ntara ya Ngozi ahari habereye inama y'indongozi nkuru zo mu mugambwe CNDD-FDD. Inyuma yuko rero havuzwe inkuru z'imipanga, bikaba vyaratangajwe n'ikinyamakuru Lomanda, abajejwe gukurikirana ivyo bimenyesha makuru hamwe na politike y'u Burundi muri rusange nabo kaba baravuze ko ari bara ku mutemere ku mbuga ngurukana bumenyi. Abarimwo abaharanira agateka kazina muntu biyamirije ivyo vyitangwa ry'imipanga yariko irahabwa imbonerakure, abanyepolitike baterana amajambo kandi nabo bemeza ko imbonerakure ziriko zirahabwa imipanga. Ivyo vyose vyaje kunyuka nyuma yaho rero M23 yoba yaratangaje ko imipanga yoba yarazanywe mu Burundi ivuye mu gihugu c'Ubushinwa igacishwa mu gihugu ca Tanzania, yoba yararungikiwe imbonerakure ziri muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo muri Kivu ya ruguru kugira ngo ibafashe kurwanya umwanzi. Ariko rero Reverien Ndikuriyo nawe yavuye mu gacerere, akaba yagize ico atangaza kuri iyo mipanga ivuga ko iharwa urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD canke imbonerakure. Ku bijanye rero n'iyo nkuru ivuga ko hatanzwe imipanga ku rwaruka, Reverien Ndikuriyo avuga ko atagishasha kirimwo, arabagejeje umugambwe CNDD-FDD kwinjiza no gutanga imipanga ku rwaruka rwabo. Nico kibazo rero yarakivuze ko aho yagize ati ibirwanisho, amatora agezweho, bakubwira yuko Imana izoza ejo, baharugoti ntibigeze kuza, agashinge ntikaje, mwoba muvyibuka, nta bintu vy'agashinge, amenyo, makoti ngo barukoti. Aba bantu baza no gutera ibihuha ngaha mu gihugu, ndibuka hari igihe bavugaga ngo ibirwanisho biriko biratangwa, bakavuga ngo vyatanzwe ngo nakiriho kera akiri mu gisoda. Hariho abantu bajejwe kwivugira ikinyoma, hariho abantu bwa mbere batanezerwa n'ingene igihugu kimeze. Erega hariho abantu babona igihugu gitekanye bo bakamisha intambara.
niko Reverien Ndikuriyo yoba yaratangaje yumvikanisha ko ivyo birabana nuko imbonerakure zoba zarahawe imipanga ari ibihuha mu gihugu c'u Burundi. Reverien Ndikuriyo rero ahageze ku bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 yavuze ko atakigongwe bakwiye kuronka. Uwo munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo akavuga ko abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza atakigongwe bakiye kuronka kuko ngivyo bakoze n'ivyaha vy'agahomerabunwa. Kubwiwe ngo babikoze ntibibaze ngo vyaraheze, aho bazoba bari hose bazoguma baronderwa bahanwe kandi nta numwe ashobora kubikuraho naho yoba umukuru w'igihugu. Ibi yabivuze mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru ku munsi w'ejo. Reverien Ndikuriyo akaba yaragize ati bashatse gutembagaza ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza bakoze ibyaha bikomeye by'agahomerabunwa kandi ntibishobora kwibagirwa. Ababikoze bashatse gusenyura demokarasi kuko umuhisi Petero Nkurunziza ari indongozi yitorewe n'abenegihugu biciye mu matora. Bashatse guhungabanya inzego za 2015 aho bazoba bari hose bazoronderwa bahanwe n'ubutungane. Abarundi batari bake rero baragiye mu myiyerekano no kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza bavuga ko kitubahirije amategeko. Ibintu bitari bike bikaba vyarononekaye. Kwigenekerezo rya 13 Rusama 2015 niho hanabaye n'itembagazwa ry'ubutegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza bikozwe na General Godefroid Niyombare ariko rikaba ritakunze. Umugambwe CNDD-FDD wagize ico uvuga kw'ibura ry'igitoro, amazi n'umuyagankuba. Umunyamabanga mukuru wawo Reverien Ndikuriyo akavuga ko igitoro kitagurwa amarundi kabwa n'ibitoke canke amateke. Umwenegihugu akwiye kumenya mbega igitoro coba akiva hehe. Nivyo rero Reverien Ndikuriyo yoba yarishuye kubirabana n'igitoro. Reka rero tubandanirize aya makuru yacu kuri ya baruwa yandikiwe umukuru w'igisagara ca Bujumbura, aho bari muri quartier zatewe n'imyuzure bagize bati dutabare. Muri agahinda kadasanzwe ubonye amasanamu y'ibiriko birabera mu makaritsiye ya Kibenga, Buterere n'Agatumba. Imiduga, amazu, ibikoresho vyo mu nzu ubona vyatwawe. Kibabaje muri vyose nuko tutariko turava muri ako kaga uno musi canke ejo umuntu agoma yikanga ibisumba ivyo yabonye. Ni muri ya nkuru ambuye ku mazi ya Tanganyika muriko mushikirizwa n'abanditsi ba Yaga. Tukaba rero tugiye kwibashisha ivyanditswe n'umwanditsi yashimye kwandikira umukuru w'igisagara ca Bujumbura, bakora mu kimenyesha makuru Yaga. Yabandanije agira ati nubwo hari ibikorwa vyo gusanura uruzi Kanyosha mu kwirinda ko rusubira kumena, harakenewe nyabona kuronswa uburaro ku batewe n'imyuzurira bakimurwa. Quartier Kibenga yari iteye igomwe mu wihweje uko inzu zari zubatswe neza zigerekeranye, ariko vyose bigiye kuba imfa gusa. Muga nkuko twavyibonera uko iyo quartier yubatswe, hariho agahaze kuko itakurikije amategeko agenga kubaka mu gisagara. Nta mabarabara meza yahaciwe kandi tuzi neza ko imbere y'uko quartier ivuka hategerezwa kubanza gutunganywa neza, bagaca amabarabara naho amazi azoca. Mbega bigenda gute umuntu aduze inzu atabarabara ryabanje gutunganywa? Kumbure iyo haba haraciwe n'imikobeko kare, imyuzurira yahabaye ntiyari konona ibintu vyinshi, canke iyo akurikizwa amategeko yo kubaka hafatiwe aho amazi yaheruka kudugira. Quartier Kibenga, Lake, Gatumba, Nyabugete ntizari kubaho. Turatahura ko kurwana n'ihindagurika ry'ibihe bitoroshe, ariko icofasha muri vyose ni ukwitegura gutorera inyishu y'ibibazo biduhanze mu kwirinda iyindi myuzurira iyo hava iza gukwirikirana, cane cane kuronderera uburaro bw'abateshejwe izabo, bishobotse bimurwe burundu ntibazongere kuba mu karere k'ikiyaga. Kurondera ubwo buryo bwo kubaka neza inzuzi zo mu gisagara ca Bujumbura
harimwo Kanyosha, Muhana na Hangwa. Hariho ibihugu biteye imbere vyubakiye ku mazi, byose dukwiye kuvyigiraho kugira ivyo turiko turabamwo ntibizongere kudushikira. Ni mwebwe duhanze amaso wo kudutorera inyishu y'ibibazo ababa i Bujumbura bariko baracamwo. Ni ibaruwa rero yanditswe n'umunyamakuru w'ikinyamakuru Yaga, nayo rero tufashishije kugira ngo tubibagezeho mumenye ibiriko biravugwa. Reka rero tubandanirize ku bindi bigiye bitandukanye vyanditswe mu bimenyesha makuru bitandukanye, ariko kandi tunagaruke kuri iyi nkuru yanditswe na Pacifique Ninahazwe ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Yavuze ko hari amakuru y'umupolisi akora mu iperereza yishwe mu isanganya ritangaje mu Giheta, ari amasengesho ya CNDD-FDD nguwogira umuco awudusangize, niko yagize. Iyo nkuru rero natwe tukaza kubandanya twitozaho kugira ngo mumenye uko vyifashe. Hari ibindi biriko biravugwa rero, hari witwa Niyonsaba Abere. Abantu rero bariko bavuga ko haciye indwi zitatu batoye pasiporo y'iyo muntu. Iyo pasiporo bavuga ko bayitoye muri bajaja yitwa Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Pasiporo handitswe ko Niyonsaba Abere ava Igifurwe muri komine Mpanda. Umumenye rero ngo yoba yabitangaza kugira ngo iyo pasiporo imugereho, ariko kandi hari umuntu uriko urarangisha wabo yitwa Nitunga Aristide, aho yagize ati twagomba mudufashe kurondeza wacu yitwa Nitunga Aristide, se yitwa Butoyi, nyina Nijimbere Josephine, avuga ku mutumba Kizuga, komine Muhuta, intara ya Rumonge. Ubu akaba yaba ku Musaga kurya mbere, hakaba yakora microfinance yitwa Hoga Family. Nitunga Aristide aheruka kuboneka ku munsi wa kane igenekerezo rya 18 ukwezi kwa kane 2024, agiye ku kazi kiwe ka misi yose, ariko ntiyatashe nk'uko vyahora. Uwo munsi abasore babana baramubuze, amaha baca bibaza ko yagiye mu masengesho kuko araho yahora ayajamwo hagahera iminsi adatashe. Rero baja gusanuka babonye Bible yiwe iri mu nzu, akaba bagerageje kubaza no ku kazi rero ngo ni nta ruhusha yasavye, bafashe kumurondeza hashoboka hose. Nta vya politika Nitunga Aristide yigeze ajamwo. Umubona rero akaba yo kwandika ubutumwa kaburungika kuri 6525271. Naha duhereje amakuru yacu twari twabatunganirije muri uyu mwanya, basabe kugira ngo ntimuzocikwe n'ayandi tuzobandanya kubagezaho kuri Imboneshakure ya Hejuru TV. Mane bahezagire.